yakoze imirimo ntari gukora yoje umwana w'umuntu ntari gushobora yo yakoze imirimo ntari gukora je umwana w'umuntu ntari gushobora yakoze imirimo ntari gukora je umwana w'umuntu ntari gushobora kuvuga mu miryango yacu turabona ko tumerewe neza nk'uyu munsi muratuzaniye udufungurwa naho umuntu yoba ashaka kuburara arashobora guha n'ubundi atarose dufashanye gutyo abantu b'Imana baza baratugarukako ubu biriko biraza buke buke biza neza ariko n'ubu numva ngo bariko baragerageza uburyo bwose kugira ngo badukure muri ayo mazi badushira ahandi hantu turategera icyo abavyeyi bazodukorera ukuri ndabashimiye cyane twese turabashimiye yuko batugarutse ko nejo bundi baze bagaruke Imana ibongera imigisha baze bagaruke kandi ntibaze batwibagire baze kuturaba aho tugorewe mu gutanga nta bukene burimwo tugira ukuboko kunini gutanga na gutonya kwakira Hello, nizera ko mumeze neza aho muherereye hose. Nko mubibona Imperial TV turi mu Gatumba. Mu Gatumba murazi vyahabereye mwese naho abarundi bacu n'abarundi kazi bagize ivyago bategwa n'amazi. Uyu munsi rero umugwi iriba ry'amazi y'ubugingo rihurikiye muri Eglise Fekabunya Kabiga baje gushika ku bantu batewe n'amazi natwe nka Imperial TV niho turi uyu munsi muze kugumana natwe muraza kumva vyinshi mu bantu bagize ivyo vyago muraza kumva vyinshi mu barongoye umugwi iriba y'amazi y'ubugingo muraza kumenya vyinshi kuri bo kuko ntimuzi ngo ni bande bakora iki kaze muri iki kiganiro behind camera nk'abandi kumwe na Fao ndabibutse kugira subscribe like share and comment kuri channel yacu Imperial TV murakoze yakoze imirimo ntari gukora je umwana w'umuntu ntari gushobora yakoze imirimo ntari gukora yo je umwana w'umuntu ntari gushobora yo yakoze imirimo ntari gukora je umwana w'umuntu ntari gushobora yakoze imirimo ntari gukora je umwana w'umuntu ntari gushobora yo yakoze imirimo ntari gukora je
umwana w'umuntu ntari gushobora yakoze imirimo ntari gukora jewe umwana w'umuntu ntari gushobora yakoze imirimo ntari gukora jewe umwana w'umuntu ntari gushobora yakoze imirimo ntari gukora jewe umwana w'umuntu ntari gushobora 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 amen. Okay, murabona yuko ariko aragaragaza umunezero wiwe, aranezerewe cyane kandi bose baranezerewe nkuko mubibona. Mama, murameze neza ndayibona. Amen. Okay, murayije kugaragaza umunezero. Niki wobwira aba bantu baje kubagarukira? Aba bantu baje kutugarukirako nukuri ndabashimiye cyane, twese turabashimiye yuko batugarutse ko nejo bundi baze bagaruke, Imana ibongera imigisha, baze bagaruke kandi ntibaze batwibagire, baze kuturaba aho tugorewe. Yego. Mbega muba mwamenya baje kubagarukirako? Nitwabamenya baribo, ariko rero Imana yo mwijuru nibaze. Wishereza cyane mugabo n'ikindi gihe uzokumve ko hari iriba ry'ubugingo bigeze kutugarukirako. Amen. Okay, mbega bimeze gute ubu? Mbega uko mwari mumeze ubwa mbere, aho uko mwari mubayeho ubwa mbere n'uwo munsi niko mubayeho? Ubu turabona kubera abantu b'Imana baza baratugarukako, ubu biriko biraza buke buke biza neza. Nashaka kubaza mbega ko mwari musanzwe muba mu mazi mu butaronka aho muba, ubu muba mwararonse aho mukiye kumusaya? Twaraharonse mugabo ni habi, hameze nabi, ntaho turonka turyama, imbeho iradukubita, turi mu mahema, ubuhema nabwo ni bubi, bumeze nabi, turaryama hasi tukavyuka ibirago byakanye tugaca tuza kwanikira. Mbega abari bafise aho basanzwe barima canke bari bafise aho basanzwe bakora, ubu bimeze gute? Ntaho hose haratwawe. Ubu mubayeho rero ntimuronka ibyo mufungura mutaronse abagira neza babagera? Oya, ntabyo turonka, tutaronse badufashe. Mwosaba iki abariko barabakurikirana canke leta? Dusaba leta ko yodufasha ikaturinganiriza aho tuba, aho twavuye bakatwubakira tugasubira mu zacu, kuko hajya turi n'ahantu hameze nabi gose. Eka mama, reka tubashimire cyane. Amen. Nize kudusubira kubonana kandi. Amen. Murakoze cyane. Nkuko mubibona turi kumwe n'umwe muri bamwe bo mu Gatumba batwagwa n'amazi, twe kumubaza ibintu bike bike, agiye kutuganira ku vyerekeye ingorane zabo nuko yiyumva uyu munsi kubwira iriba ry'amazi y'ubugingo. Yego. Amahoro muta. Amahoro cyane. Mumeze neza? Yego nukuri turashima. Ego, muba mwitwa bande? Nitwa Bamboneyo Simeo. Musanzwe mubangahanye mu Gatumba? Yego me. Okay, twashaka kwabaza mbega mwiyumva gute kubona iriba ry'amazi y'ubugingo ryaje kubashikako uyu munsi? Nukuri aho turi turanezerewe cyane gose. Umunezero dufise ahubwo urengako, mwakoze kutugarukirako kandi tugongera tugashimira n'urya muntu yatwiyumviriye mwatumye kugira ngo atwandike tuze mudufashe. Murahora gutyo rero, iyo mwakuye ahubwo imigisha ibe myinshi cyane, mwongere mugaruke muturabe kuko tumerewe nabi ngaha mu Gatumba, muzoze muratugarukira ko muza muradufasha, muzoba mukoze. Mbega twashaka kubabaza uko byari bimeze bigitangura amazi akibatera n'uyu munsi niko bimeze? Ubu ni mitende kubera ibyiyumviro bamwe byatanguye guhera, kubera mwebwe muguma muza muturemesha, tuguma turemye, n'amasengesho muza muraduhereza aratuma tumererwa neza cyane ku mitima no ku mishaha. Ni kuvuga mu miryango yacu turabona ko tumerewe neza, nk'uyu munsi muratuzaniye udufungurwa, naho umuntu yoba ashaka kuburara arashobora guha n'uwundi atarose, dufashanye gutyo. Murakoze. Ego, mbega aho mwahora muba twarumvitse ko hatwawe n'amazi kandi twabibonye, mbega n'ubu muba hajya nyene canke ubu mwaba mwararonse aho mukika umusaya? Ni kuvuga leta yaratwiyumviriye idushyira ahantu mu mahema,
iratwubakira amahema tuja mu mahema, ariko n'ubu numva ngo bariko baragerageza uburyo bwose kugira ngo badukure muri ayo mazi badushira ahandi hantu. Turategera icyo abavyeyi bazodukorera, Imana ndibaza ko izoikora. Ego mbega n'igiki mwosaba bariko baratwumviriza n'ico mwosaba leta? Icyo twosaba leta nuko bodufasha bakaduhereza aho dukika umusaya n'imiryango yacu, bakaza kudufasha koko baradufasha. N'ubu murabona muguma mudufasha, leta amashengero atandukanye muradufasha, n'ubundi ndize ko muzoguma mudufasha kujya nyene. Tuhosaba yuko mwoza muratugarukira ko gutya nyene mukadufasha gutya nyene. Ikindi kibazo, mbega aho mwari musanzwe mwikora ubwa mbere mutaratwagwa n'amazi, uyu n'ubu muracabandanya muhakora canke mu byacu bibanze birahagarara? Wapi, imirima twahora dukoramwo yose yaratwawe. Ubu ntitugira masha, nta n'ivyombo vyose byo mu nzu n'ibiki byose, nta kintu na kimwe dufise mu nzu. Ahubwo murakoze no kuduhereza gahudu tuza tubambara n'ukuri. Turashimye, turakengurutse. Ego mutareka tubashimire cyane. Murakoze. Twizeye n'Imana kizobandanya ibaba hafi. Amen. Sawa, murakoze. Ubu naho tukaba turi kumwe n'uwateguye iki gikorwa cyo gushikako abantu bo mu Gatumba batwawe n'amazi, akaba yitwa Magi. Magi, amakuru yawe? Ni meza. Umeze neza cyane. N'igiki wobwira abantu mwaje gufasha? Ico nababwira ni kimwe, d'abord twabakunze abanyagatumba n'abana beza, n'abantu bafise urutonde, twabonye abavyeyi beza. Hama igihari Yesu ko yamye ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azokwama. Okay, mwe mwashoboye kugira umutima wo kuza gufasha aba bantu. Eske nta kindi kintu woshobora kubwira abandi kugira ngo bashobore kubafasha, kuko mwumvise yuko babayeho kubwo imfashanyo z'abandi badafiseho barara? N'igiki wobwira abandi? Ico nobwira ko aradukurikirana ni kimwe, nta muntu yigeze aba umukene mu gutanga, nta numwe yigeze abura umugisha mu gutanga. Muri make mu gutanga hari umugisha. Tugira ukuboko kunini nya gutanga na gutonya kwakira. Mbega bitege yuko ubundi munsi iriba rizogaruka kubashikako canke? Igihe gikwiye no ku mwanya ukwiye tuzobaha kwiriye. Okay, merci. Merci. Magi, ça va? Ça va très bien. Umeze neza? Apana bisanzwe, ndaryohewe gose. Okay, ndabibona ko uryohewe kandi biragaragara cyane. Hanyuma nashaka kubaza, eske iriba ry'amazi y'ubugingo, mbe ni iriba ry'amazi y'ubugingo? Ni iriba ry'ubugingo. Mu bugingo hari byose, harimo amazi, harimo ibyo gufungura, harimo amahoro, umunezero, byose. Okay, iriba mbega ni bande? Iriba n'umugwi urimo abahungu n'abakobwa bakijijwe, ariko kandi bakorana n'abantu bamaze gukizwa n'abatarakizwa. Ego. Bakorana n'abamaze gukizwa kandi n'abatarakizwa. Gute, kubera iki? Bamvuze gutyo n'umugwi urimo abantu bamenye Imana, ariko intumbero niyo kuzana abataramenya Imana. Turinze tubegera nuko tubaba bari muri twebwe. Bisigura yuko umuntu yakijijwe n'utarakizwa yemerewe kuba mwiriba? Bisigura ngo umuntu yakijijwe aremewe kuzana umuntu atarakizwa. Mugabo vuze yuko ngo ni iriba ririmwo umuntu yakijijwe n'ubutarakizwa. Arinza tuzamwo mu gihe amaze gucika iriba nuko aba yaramenye uwo mwami Yesu nk'umukiza. Ariko niduhari gushira iyo nkuru y'umwami Yesu hagati yacu, niyo mpamvu dora twegera abandi badakijijwe kugira bashobore kumenya Yesu. Okay, iriba hakorerwa mwiki n'umugwi ukora iki? Iriba tuzwi nk'umugwi wo gutamba, niho benshi batuzi, dutamba intambo zose, ariko iriba ntidukora intambo gusa. Turafisemwo abatamvyi, turafisemwo abaririmbyi, turafisemwo abasenzi, turafisemwo abantu bakora mu bisata bitandukanye. Ni umugwi munini nya muri make. Ego. Waba watanguye ryari? Urimwo bandi? Umugwi iriba ry'ubugingo watanguye kera, ubundi kera, ariko twaje kugira iryo zina iriba ry'ubugingo inyuma hamaze nk'imyaka nk'itanu ikora. Muri make narawutangujemwo, c'était en 2005 ndavyibuka, ariko uza kugira ico gicapo c'izina nyezina en 2013. Ego. Bisigura ko ariwe urongoye iriba? Oya, sindi umurongozi w'iriba.
jewe kera narabona iriba donc nko mu ma evenement nkabonamwo abana batoya nkabonamwo abajeune bakuze harimwo n'abana harimwo abajeune harimwo abamama harimwo abana iriba harimwo abantu bose bon nkatwe twatangiye turi bato cyane kuko ndibuka natangiye gutamba mu iriba ry'ubugingo mfise imyaka 11 no munsi ikaba yarigwijije atakiri iyo hama n'ubu harimwo abana bato harimwo n'abamaze kuba abamama muri make twaragutse yego mbega iriba mufise vision yahe mwifuza gushika hehe voilà umva ikibazo nari nshaka ikibazo vision iriba dufise ni vision imwe abantu benshi bazi yuko abajeune hari ibintu bimwe badashoboye cyane bazi yuko iyo umujone abaye umutamvyi abahevye ibintu vy'Imana ako birakunda kuba umutamvyi ari professionnel ukunda Imana birakunda kuba umuririmbyi ari professionnel birakunda kuba umumiss uwapresenta igihugu mu makungu ukorera Imana igihari n'icayi nukurekana ko muri Kristo Yesu byose birashoboka nivyo imigwi myinshi irabikora ariko kandi turashima Imana yaradushoboze ico ciyumviro cacu canke ico cifuzo cacu turacakigenderana n'ubu ego. Okay, est-ce que umurongozi wanyu yobarinde yobarimwo ngaha turi kumwe ngaha? Umurongozi wacu kuri sana hari kuko ni umudocteur yafatiriwe n'ibikorwa vy'akazi. Ego. Mbe vyagenze gute kugira mu shock yumvira iki kigo kwaco gufasha abantu musanzwe muri abatamvyi mufise abaririmbyi vyagenze gute? Nkuko mwumvise nabibabwiye bajya abantu tugitangura twebwiriba turorganiza nkuko babivuze ati watumenya dufise ama concert n'ibindi bikorwa ariko kandi muri aba bantu barafise abana jewe ndizera neza yuko igikorwa nicigera kiba c'impfagusa haba mu ijuru no kwisi nubwo uyu mwana uno musi iriba twatangiye dukorera ahantu mengo ni mwishengero rimwe mugabo no musi umwe wese yaragukiwe Imana yaramuhamagara atandukanye ikiryoshe bose baratanguye imihamagara igihe cyose uri umwana w'Imana uri kurakora make sure yuko uri kurakora nkuko Imana ibishaka kuko uri kurabiba bivuze ngo nimba twariyumviriye aba bantu nuko tubitwara ico tubivye muri bo ego. Ego Magi katubashimire cyane. Merci beaucoup. Nizera ko atakindi kinumva ushikiriza abantu noba ntakubarije. Mu gutanga nta bukene burimwo tugira ukuboko kunini gutanga na gutonya kwakira. So urakoze cyane. Amen.